my sweetheart, my everything, mutima wanje, uwo mbona umutima ugasimba, uwo niyumvira nkumva ndaruhutse, uwo nkuye mu bakobwa kanshira mu bagore, uwangize mama w'abana, uwampaye chance yo kugira mugenzi wanje, mukunzi wanje, byose mfise, nagomba ndakubwiye ko no munsi ndagukunda kandi ari iteka ko kugira. Good morning, love. Good morning, love. Good morning, my people. Good morning, Bujumbura. Good morning, everywhere. Good morning. Good morning. Good morning, once again. Good morning, mwavyumvise. Abona yuko twagarutse kandi ni Sangiza ni Black FM ni Nyamiji ko bamubizi misi yose. Kuva ku musi wa gatanu igihe cy'isaha 12 gushika igihe cy'isaha 2 z'igitondo. Abona good morning kibacaze kimeze neza cyane ni namugiye ubona yuko ikiganza cy'abagikogwa na Bashiri Ndundi akome na Armera. Uyu munsi ni special Saint Valentin, abona ko byakomeye cyane twese twaje ko dufatanye mu mugongo twifuza uyu munsi mukuru mwiza wo bakundana. Saint Valentin nziza kuri mwese, umunsi mukuru bakundana mwese ubagwe neza ko bafite abakunzi abatafise amwe mwihangane muzoronka mu minsi ni minsi mike cyane uyangana gususenga byonyene gusa. Ndamutse mwese bakunzi bisamizi Black FM yo bukagera mu cyara kari cicenda cyangwa uca kuri application yacu kaca kuri radio online box ukandika Black FM ukaca kuri Black Media kuri Facebook ukandika Black FM kuri Facebook cyangwa ukandika Black FM kuri YouTube. Hose ico kiyo twakunda cyane Giovanni Gabigi kuri ndi ruhande twaje guterana muri good morning batwiyanganira cyane ubone ko twaje n'umunezero mwiza ni special Saint Valentin igano the star system biko ikiganiro good morning twaje duhuye tumeze neza cyane ubona yuko nakira mugenza nje gusa basige baza kwiyakira cyo twabateye nakira mugenza ni Jean Patrick Vodo aka Gato Karakura antivirus umuziki w'u Burundi Mr Twizamukire Mr umutama w'umusesanguzi. Karibu sana my brother, umeze neza. Boneka je vuga ati bigi nsuka ndagushimye cyane mwe vyimva mutima vuga ati ko biri ko rero muri kano kanya ngo nta kintu na kimwe kitari ku rutonde mugabo nyimba kuko kabisa biri ku rutonde acha twizamuke tuvuga make mugabo tugakora ibikorwa twizamukira papa ni atari sana tribute star system mbonera hayi oya uno musi urumva bihindukije cyane uno musi twaje kuraba ingene dushura kandi kuzamurira aho abandi bagenzi bacu bari basanzwe nyene barabigejeje mugabo ngo turi kumwe twese hamwe turi wa muryango mweranda nyene munini hake anyi bice bishoboka. That's what's up. Akomeze neza by the way. Genda komesa na bigi kumure baratubwira ngo nta nzu nimwe itagira nyeneyo ariko reka twakiranye n'inzu uko birakaze gusa gende vugira ati mere kuri mabuja avuga ati apo vipi apo sawa renda wazikiru kibi reka turabasa ro bukaja no bishamwe Ago yavuze ngo reka twakiranye n'inzu menga hari akana citsemo kare kanye n'inzu kakabige n'inzu yararikoreye wa muntu oya erega urumva nico gituma umuntu agerageza karaba ati mbega none bivaho bikajaye uhava winjira mu muryango usohoka kandi hari umuryango wo kwinjira cyane nico tuma ndavuga ati mwebwe mwinjira muri shambre twabaye salo mwebwe byagiye kubura mudushira mu isaro nziza ibaze hano hantu waje kunyicara kate ariko kandi kigihe umushitsi mwiza amureka kidegemvya niho nejo canke hirya yejo uzovuga ati naragiye muri good morning ivyo ntibibaho mugamura aturenga ni hatari sana niko biventwa umushitsi ari nzimana twabahaye nzimana safi anyway mumeze neza turashima karibu cyane mu bwego bwa Black FM urakoze cyane reka je mwasa kunyakira nyene reka ndama we ja bintu rero birakomeye cyane biguma bitira bihinduka ariko Bashiri urankwisi cenga kabisa mbwa nta ngorane wewe yakwakiriye Kivodo yakubwiye ati kari umugabo wa Black FM ni ryambere washitse ni ryambere tari bwashike muri good morning ni ryambere washitse ibi bintu birakaze cyane ibi bintu biba amavuta menshi reka tuvyakiro kuva dewe umeze neza rero Bashiri fresh tumeze neza turashima kandi ndashima Imana vraiment kuba nongeye gukorana namwe bigi n'umunezero mwinshi gukorana na Jean Patrick Kivodo bana ndanagufelicite cyane ndanabakunda cyane ndakunda ikiganiro the star system kuko nkunda no kucumviriza anyway ikiganiro mega stars mubahwe musaza mbaye nkora habasi tugire gutya atari sana ariko nanje rero ndakubwire nanje
nta musi n'umwe nigeze nsiba kumviriza ikiganiro good morning. Yes. Numuntu kora Nta musi n'umwe. turakuhaga turakwakijana Asante sana. Après l'émission uzako twiyunza oya ndamuha umukunzi uyu munsi ni Severa. Oya, yes. entre urafise umukunzi Bana je sindamuronka ndacyatara nuko babihakana wabibonye Oya. Erego urumva uno musi n'umusi wo kuvuga ukuri gusa. Ukihenda ukeshapa. Ujusura kandi umare kandi wundi mwaka. Kandi erega nivyo. kandi shicho bintu nico. Umvize rero karibu na kidawaye karibu ndabaye kaze karibu mu kiganiro good morning ndabwiye ko twakunda cyane. Kandi mwisanze. Okay, mwakirana hagati yanyu namwe rero. Karibu yewe. Good morning Bashir. Oya manzo ndindire kwanza. Kora hacuti yanjye. Bashir kwazi kibikibi. Wewe uza kugenda ukoye. Bashir yeza ni mwana bro. Sisi ndabibaza. Ahubwo je ko ndiyumvira. None uyu munsi ko Jean Patrick ari we yambaye rouge. Twese tukaba twaziduse muri yahiri. Bihava bigenda gute? Mundabire bw'abantu. Oya urumva. Hagiye hanyu batugira ngo iyo waraye wiyumvira ikintu. Kiragusa mu gitondo. Antwe turabereye. Urukundo rumuri. Ipantaro ya noir. Ndagiragije. Yaguye mu rukundo hagati. Bafita ngo kujana nibihe. Jean Patrick yaravye. Arafati Black FM uko biri kose. Hari amabara arimwo abiri. Ntegereza kuza ndayafite. Na cyane. Hengiri, rouge, noir. Vugisha ukuri. Kandi rero ndagutwaze Bashiri. Ndagutwaze nuko nikirato nambaye kirimo akabara kera. Kandi ndabira. Birimwo. Ibyo bintu nibyo. Amakandi merci beaucoup. Ndagiye kuba ndi kumwe namwe. Cyane. Akumera sinzi ngere numva no bivuga. Nayonye kuryohewe vraiment nabonye ambura ku gashapo Bashir. Bashir yambaye chapeau atota muri studio wale bateko baramubona yambaye bayita karawani. Yambaye bayita karawani. Mukosore nimbariko bayita karawani. Mumbatse. Reka twe tubona twambara bw'abantu. Atari sana. Ariko kandi kumbure bavukanyi mu gusura kandi gushima cyane kujanye n'urukundo tumushimire cameraman Ivi na Ivi azati Jesse shora kuryama ati baye babingo tuni bashika neza kwa ndi maso Ivi na Ivi none Ivi na Ivi ana mutu Ivi na Ivi reka hapa pembeni urumva namubonye Ivi na Ivi hari hirya yejo ku gatanu asigaye areza yari juma ubona akazi ntiyakoze uwo munsi byarakomeye hapo Saidi nuko nyene wewe kumbuye bidakunda yuko uvugira ino mugabo ni wamubona umubwira ati yambu cyane mbega twamuramukije ikaze muri studio za Radio Black FM abakunzi b'ikiganiro good morning abambassadeur na ambassadrice ndabwiye ko tubakunde cyane hamadaye butse yuko no munsi ari Saint Valentin jour spécial good morning spécial aho mutwandikira ama message yanyu y'urukundo hama tukaraba izo message zanyu mwaturungikiye z'urukundo ndabutse yuko oje kwandika ya verbe yawe yose ibya bindi bitango ni mitoma ozana mbote ondire Shakira voilà musuka wandika izina ry'ukunzi bon tuvuze wa undi wa mbere ko ari abafise batatu par exemple urumva rero taraki mwana umwe navuze we Bashiri reka kumukoma kwanza sister kuko hagiye yavuze ibintu bihari ariko bonye butari muri liste kwanza wumve abari connect ako kanyuma niko kabi yisanzemo Bashiri yisanzemo oya kwa jina uramungu urabona rero hamoje kwandika ubutumwa bwawe musuca wandika izina ry'umukunzi wawe waravuga ati nitwa basi reka ndakwereke nitwa Ahmela nkaca nandika mukunzi wanje ndagukunda cyane umunsi wa mbere nkikubona umutima wanje wagize ngo fye none ko mwinjiye mu mwemwe wari kuri Florianta urabyumva aho ndahejeje amajambo yanje y'urukundo ko nanje ndazakurunika message hama munsi nkaca nandika umukunzi wanje nkaca nandika Fernand urabyumva hama munsi nkaca nandika nimero za telefone ziwe reka ndazibabwire Bashiri ye baba we
Ebana je nciye mbona kabisa ahantu bishika bikanka ciye ndahabona ariko nanje rero mu kwandika message nza kwandika ati wewe ukiri muri circulation utarakutarana na jewe gerageza muri kano kanya ukoresha umwanya kuko mu yandi masaha ndashobora kwisubira cyane ahubwo rero ukora hasi ubwanyibutsi buye barakivodo sindabivuga ariko bigi hari igihe wosanga muri kino gihe hariho nka wa murundi wa hari anye wa wundi wa muzungu mavuga ati na wabonye aha aguma avuga ati urumva reka je numvirize kabisa kwanza igihe biza kugenda ama je ntabure message bana yandike ariko mwitwihere ko by the way yego nivyo nariko ndavuga nye zihere ko tuvuga ayo majambo apana yuko ndakubwira abandi bantu bayivuge duhera ku bashitsi atasho bihetse reka je ntagu sivyo armera naho wubatse umviriza oya umviriza urukundo ni iki urukundo ni iki ni kumera amagabo kuko usama usanga bamupepuye arumera mugaya yarafashwe ico kibazo bazurindire jengira mvuge mu indi sanse misabesebe jewe ntangora nimbari ibebe okay umviriza rero arumera je mu gitondo iyo nabumvirije muragira ibibazo kuko mfise umuntu mu nzu mu rupangu mu nzu mi parasera igiparasera nimwe iparasera igizwe ni wambwira ngo ngwerega ngo hageze cyangwa ati none wewe kumenge ibintu byiwe byose byarari anye mu gikoni bimeze gute cyambwira ati je hari abantu ntabumvirije ndashobora kwirirwa ameze nabi ni none nikiye kintu ukunda cyane acambwira ati je ndakunda rero kujya kuntu batwenga rero iyo message uno muzi nabigaragaze kandi rero reka ndakwira baratujaniranye atanze message y'abandi obotse ntago batujaniranye dufate yuko atacu ncigeze kiba kandi mwibuke ko radio tareke iravuga oye cyarabaye mubarire tumumve bashiri oya twagiye rero akamena mwibwirire batureke umuruhusha babantu oya we separate wenda banzurinde abantu bora bagira agatsima kuri bashiri agira declaration d'amour bashiri icyuni ryawe banzudindire mukunzi wanje mon amour j'expère kabisa neza cyane yuko tiseke moi je t'aime urabize ko ndaguko I love you so much my baby love my sweet love my baby mutima numva nohwera sheri reka ndakubwiza kuri mama mico umunsi wa mbere nkikubona rero natanguye kumva mu maguru hariko haragira ngo yahiri maze kukuronka rero muhiri waje ubu rero ucumbera umumama w'abana banje kamico the best iyo ndiko ndakaraba ndibuka ingene umunsi wa mbere ndagusaba urukundo umwegeye kambwira uzaze gutora inyisha numva ndaryohewe ayo majambo y'urukundo n'ubu ndayakumbura umunsi wa Saint Valentin my chérie my chouchou ndayakwipfurije chérie wanje chérie mutima my kirato my potato my sambusa my mpuzu nambaye my byose erega sinakwibagiye ndagukunda cyane I love you so much izina musi mama mico the best mama mico the best nimero ya telefone se mutanteye nari nibagiye bazuzira bamutwaye kifoto wa mbere nyabwimana bashiri ubunye hari abajene batasinze ugati ash nibe mpaka ndayifashe akorezemo gusa ntera ndamujana hariyo umuntu hariya yamyara reka ndakubwire nagira se kuri umubingwa hage ni hari hirya yeje nyene sanumva umubingwa asha kuri telefone nyene kabisa arazamutse byatari ebana ngo je ngo ndazi yuko muri amasaha ngo yiwanye ngo bwije
wariko tu Wewe bana ilale nasikia sauti. Nabisubiremwo. Nabisubiremwo. Ndazi heko bigize iki? Ariko tugende bukebuke. Warufise izo soni ngiye wariko urayimubarira gabuganga bi. Tugende bukebuke. Uyu ni musi mukuru w'abakundana. Apana bakundana. Ni musi mukuru bakundana mugabo ari mu nzu. Oye n'aba fiance. Apana copinage. Oya, copinage. Nanibagiye. Sevarante namwebwe mwubatse n'umunsi mukuru wabubakanye mugabo kandi n'umunsi mukuru wabari mu ngo bamaze gufata position. Voilà. Wele na position afata. Ndayirimo nyene. Tubarire rero. Murikire déclaration d'amour. Fata video. Twagiye. Cameraman ukihenda hakabura nakanana. Shauri yake kweli kabisa. Atagahera. Herehe. Hadi nyene watanguriye. Nigende. Armera. Oya, no ndavuga n'ibisanzwe. None just navuzeho basi. Ereka hajyanye ciwe ejo waranteye gituma umugabo no musibisubiremwo. No musi washitse. Ejo mwari mwiherera. Jeff umukunzi umwe gusa. Ntamaza bibone neza. Bose birazwi. No umwe rudende kwisi ya ruremwa. Kwisi y'Imana. Umukunzi umwe nkunda nta nundi nkunda. Sinamuvanga. Nawe namvanga. Ndamubwira nti ndamukunda cyane. Mubwire iyi adresse ndi ngaha. Fata shirako visage yo oya. Ndi Marene shirako visage yo mukunzi wawe. Voilà mubwire rero. Mubarire ati mukunzi wanje. Mukunzi wanje nkunda cyane. Ndagukunda cyane gose. Wambereye mugisha. Ariko by the way wananyitaho cyane. Warakoze cyane kunkunda. Twahuye mu bihe bibi. Ariko nawe ndagukunda. Ego. Ewe. Sindaheza. Bigarije mu mwemu. Sindaheza. Je ndabwiye story gatoya. Je ndo umuntu afise stari nini cyane z'urukundo nyinshi. Ariko kubivuga. Ndabo inge. Kubivuga kwiyesprima. Oya, kwiyesprima gute. Kubivuga kubyo umukobwa. No, yavyo birasaje. Gusigize ngezo story ndende bivanye n'agenda kuriramwe. Ariko iyo wewe yaranyetse kundo rubaho. Ugambe nibaza kukundo utabaho. Nibaza yuko urukundo ari blage nibaza kumengo mu rukundo no guhemukana gusa nibaza ko mu rukundo umva abantu bose baba escrow niyo mpamvu ari birimwe mu bintu byatumye ntaja mu rukundo ariko kuva tubonanye nawe naramenye ko urukundo rubaho ndamenya yuko gukunda ushaka gukunda umuntu kandi akakunda nawe nyine bive ku mutima akakwita no kamwitaho ite kumwe hafi na mu gihugu cyo Burundi ariko siwe ba diaspora oya jewe twakunakiringa nasinzia kutamwe wala nazoaru ako kazina ku stati ewe kaje yasinye ariko sinyatire hari ahantu yakoze cyangwa nanje ibintu menga biriko biraduka yavuze ngo twahuye twakunde turi mu bihe bibi ubu rero ari mu nyisho kandi nibyo bandanye n'amajambo y'urukundo jewe ndi mu nyisho warahezagiwe rero ku igihe za mu buzima bwanje yanyetse kundo rubaho kubera yuko nakunzemo kukundo utabaho akorera ambwiye ati sheri wanje bigi ndakunda cyane ndanakwitwara ari turabizi ngo ndakwiye kukundo gose rubaho ngo ndakwiye kunda gukunda niyo mpamvu rero je ndi ngaha kugira ngo ndakure mu stress zose ushaka kubahuye nazo kuya kuntu wabaye ataro kuko ajyanye udafite umukunzi ni nkuko uri mu kabondo cyane sakabonge ko mutere mugabo haba bikunda ukweje habikunda uko nyene ariko tumaze guhurira ambwiye ati je ngo ndagukundira uvyukuri ubuzima bwawe bwarahindutse yego Vyumva nyinshi bigenda fresh. Ucuravyibuha kandi. Rero Ciembona yadirimba vishurovu ngo. Nkavuga mvugire ndazivuga jewe. Ne mutandike mugabo. Oya umva. Naziko mutwe kwa nyinshi. Azi nanditseko. Kwereke. Fuka. Nge nanditseko sha. So Cameraman zoom. Yanditse ngo my wife. Sigura ngo ayi wifi handitse ko wifi my wife sigura ngo mafama sigura ngo mukenyezi wanje iri jambo
rirafatanye neza nuko no munsi ari umuso bakundana ari muri rwo gwamwirunzemo nyatari sana reka reka tuja kwa kigodo hari yani mwanya uratujana bana je rero bitubiya jewe mu kubivuga je mu kubivuga terape je ndito mu kubivuga sivyo reka ndamubwira ati bashiri nuko yamaze uvuga ngo sweet hati ngo biki ni bisabusa n'iki niki mugabo aje nivugire muri make iriga naho ushaje ugomba gusura gusa hiyo nyine uguma uri dori kandi hari ibintu nyene guca urayibona turambara ipantaro kugira sivyo turabona sawa arahejeje kibodo kibodo jewe kuna tuchanganya kibodo jenga niragifundi kimekaniki ni hatari sana twagiye kwa Armena bwa tugihereza umurongo wa ego wahejeje wewe fene twambwiye tumu uri si ketsu mwigarami canke wumvise biranashoboka zo kuvuga yuko nkunda uwo nkunda kuko reka ndamubwira ngiye nkunguza nakaje uramboneye bigi uramboneye mubwire my honey my sweetheart my everything mutima wanje uwo mbona umutima ugasimba uwo niyumvira nkumva ndaruhutse uwa nkuye mu bakobwa kanshira mu bagore uwangize mama w'abana uwampaye chance yo kugira mugenzi wanje mukunzi wanje byose mfise nagomba ndakubwiye ko no munsi ndagukunda kandi ari iteka ko kugira ebana nyimba utumvise bashiri gabo nyimba utavyumvise shauri yako kivodo niswasayisenge kivodo niswasayisenge sisanefu mwatikizo message na telefone gabo abantu muhora mufise akagambi umva kuri telefone turi mu kiganiro gwakumera byo teme yewe kaye oya gukunda umuntu si bibi mugaba bivana na objectif ubufise mbega uyu muntu niki urumva nanjye ntwandiko ndamubesha ndamubwiye ati kabisa urahari umugambi uko tuzobana mu nzu kandi rero tubana mu nzu bya bintu banamuta w'amasanu bashiri twagiye telefone ego cyane reka takira bana ku murongo wa telefone umuntu wa mbere tuzakwakira aza kutubwira ingene biza kuba bimeze. Allo Mr Drigo. Allo mumeze fresh tumeze bien ndumva umunsi mwahaturiye wara cyane gose hashe mwe mwabanje kubaza leta ko kizimyamoto ari ngotira hari ewe bana mwe mwabanje kugisaba kuko hagatokombera je ntimumbaza none Mr Drigo mbarira nta mugambo ufise n'umukunzi wawe mu misiza hewe uyu mwanya sindi mu rukundo muga nko masaha 9 nza kuba nagiye urukundo rw'amasaha Mr Drigo hola ndamukiriza Jean Patrick Kivodo kwanza na Biggie rega turi kumwe hano Biggie yo safi what's up bro you good meze neza ya ndashima wala nivyo bintu musaza nivyo bintu ati saa 9 uzofise urukundo saa 9 saa 9 ndashobora kuba nagiyeyo tuca duhurira kuri Jetrua ewana aho sukubesha tugura muri Jetrua twubaka urukundo neza ya nivyo bintu urakoze cyane na Jean Patrick ari hano itagatire asante sana ewana ego jesanire saa 9 kuva saa 10 z'ubucagucagu na nimaze gushikamo Yesu we uraye urumutana ni gwahewe na cyane irambire twese hamwe asante sana merci beaucoup Biggie rege nibaze yuko ubunye bari kwarungika message sinzi ko bashiri yoza akadusomera izo message z'urukundo dukeneye message subiramwo bibabwire kandi bigenda urandika message ukavuga ati mukunzi wanje ukabwira umukunzi wawe ntubwira twebwe twe tugusomera message wewe wanditse ati mukunzi wanje ndagukunda ukamubwira ry'amajambo nyine ukeneye kumubarira hama ugacuja mu nsi weje kwandika message yawe ugacwandika izina giwe
munsi ugacushiraho nimero ziwe za telefone kuko mutsinze twabemereye yuko kwa kijaja vraiment ebana ari bumfetera neza igato cyane imeze neza igato y'amavuta ego cyane mwavyumvise rero no kuvuga nimero yo kwandika ko Jean Patrick reka babwire nimero yo kwakurako hama kandi duce tuza tongera tubasomera message kuvuga nimero ya telefone ni 656969 65 urababirira mugabo nta kibazo yego niko bimeze hama kandi duce tuza tubasomera message kuvuga nimero iza kuba iya mbere numvise ko gato muraza kuyihabwa couple iza kuba iya mbere muga ku majambo navuze mukahava mutora nazi oya iyi gato menace ariko naje bashiri je nk'umuntu w'umufundi je sindi muri liste cyane oya ori mugabo namaze kumva aho kadu yavije burya rero nimba ivyo muciri dusubiramo burya umujira avuga bitarahera uyo muntu aba yagize ayatanze hama kandi ntitibagire no kubabwira bigi sinzi ko wobibutsa uyu munsi aho tuza kubatura iradio twese umuntu wese azi ko yumviriza Radio Black FM uyu munsi wabakundana tuza bimwe bavuga ngo sheri ngo karame dushere buzanye bisa kubera tubwire subiramo sheri karame switi cyangwa se karame dushere buzanye gushere buzanye rero no kugira none se gusheri nyene shere buzanye wa mugabo we yembona igituma mama ntuzeye bitamugoye kwemera n'ibirebisi pasi gusa bisabirira ego cyane zari bashiri dutangwa kusomera message Alright ni Jetro arabona yuko uyu munsi nyeza kwahurira igihe cy'isaha 6 tuza twashitse umuziki umeze cyane abarivye za kuturirimba guteramisha tuza kunwa ivyo kuba byose birahari inzoga zose wifuza ziba zihari ivyo kurya byose wifuza bizaba bihari amaragu amajare amakuku ego cyane ama sosiso sambusa sambusa mukabaye ni supu bigi pizza afira icyamaze kuba ati we bigi pizza kule pizza bimwe by'abana ushaka kuzana gukinisha nka wofuse abana bato bashaka kuza bakine bwabo boro ngukira ko nyene bw'amabalanso ari bikini biki amaje abantu bakinisha byo bari hajya zakinisha abana n'ibikini biki ama mu gikono bavyimva nabivuze mu ninja bukazira hari byose biba bihari ni muri Jetro nga musi ya jaba bakuvuga ngo ni muri nef asi muri DC muri DC ijyane DC sinefu ni DC ijyane DC jewe ngenda barangira bigi mvuga ati mushitse kwisodiye kucubazi cyane kubera ko usaba ugiye mu masite ntuzi nta mazina yanditse kwanja kubabarabara ucubaza ati muri Jetro ni niba baraza mu Kamenge avuye mu Kanyosha aje kuri malaria akivuga pale kusisa na uriza malaria yuko wapi pale bakwereka ivyo uhashitse no kuvuga yuko nabwo ushika muri DC bataza Jetro bose barahaza umuntu aba muri DC abazi muri Jetro no cyangwa abantu ba muri nef azi muri Jetro karibu cyane rero usangire abakunzi bisamizi Black FM usangire no mukunzi wawe mufise naho ni bukebuke dusome message ariko kumure gatoyi mbere ko tuzaba kuri message ndabibuse neza yuko ku bantu bakunda isupu abantu bakunda isupu ni benshi imboregwa bana mboka wa papa ya nguvu wa papa ya kitoko je ucerewe from turi kumwe oya vrema kandi wewe uza kuvanga ugenda kunywa gasupu rero urumva abantu banywa isupu ni mu gitondo kaba kagishushe afira cyane ari ngahaje kuduha n'amabife sambiri zigeze afira cyane twavuja kumwe isupu neza cyane tuzo twahashitse merci sana shafira wanje akunda kurara ati bayo rashima ego cyane changira mpere kuri message iyi banditse niyo nandikiye mama Micho uyu muntu yankubise ko tekore kandi wihangane muri page urahazi no nagufungiye uyagize ati I love you I miss you my love my baby love wirinde kumbabaza kuko ndagukunda isi ni nyinshi ariko isi yanje ni wewe amahera ni menshi ariko inoti yanje idorari yanje ni wewe abeza ni benshi ariko nashimye wewe ijana kwijana abakunzi ni benshi ariko nahisemo wewe kwibagira sishobora kukwibuka byama imbere yanje ijana kwijana kandi ntuze wigere wiyumvira ko no guheba kuko nagukunze bivuye ku mutima ntawe nabanje gusaba impanuro nico gituma nzo gukunda ibihe byose nzoba sheri je temboko uyu muntu nta nimero yasizeko nta nizina arahushije uyu muntu arahushije mu message iyo niyo ya mbere ya vrai hacaza ari nzira abana amaverbe bafite kandi mwabantu
idiro byumvirize yabaye mona muru no kwibagira ariko ibindi si no kwibagira urukundo nkukunda hamwe n'ubwo ngukunda nzobabazwa kuko uri kure yanje nezerezwa kuko umutima wanje aravuga ibintu ari kure yanje nzotega ubwoba n'abanyanka ndemeshe ubwo ndagukunda ari nayo mpamvu mu byo nkora byose ari kugira ngo nze mbane nawe gukundana nawe byatumye umutima wanje wuzura umunezero n'ibyishimo umutima wanje umberamwe amosozi iyo utari hafi yanje ni wowe urukundo rwanje uri nturire wihanganira rumera uri mu mutima wanje ni wowe ubuzima bwanje ni we nari nifuje uri igicu kinezera ni wowe mukunzi w'indoto zanje ni wowe mutima unezera my sweet wanje nkunda bizo SMS yagashizeko bamwita Kaneza na nimero ya telefone Kaneza Berize niwe yayirungikiye Kaneza Berize urakunzwe vraiment Maurice aragukunze kandi reka ndakubwire Bigi yavuze ngo yayi nibwo yatangura ngo niyo ngo bishoboye cyane iyi nayo mubwe muko muyumva ariko ndamerereje wari wamerereje je ndakubwiye ko gato itacaraje gato itacaraje banda yari badaririze alavye sheri wanje ndagukunda niwe mbona umutima ugasimba ndakubonye ndaruhuka Sandrine wanje ndagukunda mwiza mvise sinyitora agatiro ku bwawe pitsu na nimero ya telefone ashashira areba itiro ryahenze vraiment jewe ndakurahiye lelo mugaje ndasinzira abasha n'ugutse muri itiro badanya bonjour mwese na sheri wanje akuvera nitwa Précieuse hama ndafise umubebi wanje yitwa Blues my love my favorite my only one my everything my honey my kibasumba sweetheart namukunda ukuntu anyitaho anyubaha nkunda ukuntu anyitwararika baby I love you so much na nimero ya telefone acarashira ko neza cyane olala bashiri nta kuntu message ikuryoheye cyane wogira capture injohe iyo twese twivuza ati vraiment turavaliza ayo mavere ntaco iyo muza kuza muravuga ndayibika ego cyane twaza kugira tuje muri top 10 tuje muri top 5 hama aya matora y'uno munsi je muraza kumva aya matara kati kumenga afise igisusu I love you, miss you, baby. Wirinde kubabaza umukunzi isi yindi yashyize ko nimero tuyikaptira reka ndayikaptire okay reka nkwereke tayari wewe wagiye muri top 10 sindanakuvuze nta naho ndakuze niwe nyemera nzogutembereza isi yose kuko uzobubaye uwakabi uwanje ndagukunda ntawo gusimbura mwiyisi kuko niyemeje hari byinshi urusha abandi itera iteka Garni mugabo wavuze ngo ni wanyemera bisubiye yuko ntari si ntari si nifitiye confidence okay ni muri Clovis Makamba Sheri Bizu ni muri kangura kuko urukundo nkukunda fo ikintu cyoza kigukura imbere yanje ntacoba waguhaye ijambo iryo ryo ryose uzora imyishure umubwira ati nubundi ibihe byose nta wundi ibihe byose twoba turi kumwe ntaza kubabaze uramwishyura ati kenshi yibera mu mutima wanje agatembera mu maraso yaje Sheri Bizu Sevalente nziza urane neza cyane ikivuga reka aragira ati peut-être ndituye munyerunda baramukije mugira igitondo ciza hamasheri wanje ndagukunda kuko niwe nahisemwe ibihe byose ndakubonye nuzura umunezero uranyitaho cyane sheri wanje ukwanka akwandure ko niwe mfise urakoze n'umukobwa yanditsayo sinzi aho namajambo arimo aritusha Sheikh iyo ibyo nkora byose nukugira ngo nzobane nawe ubuzima bwawe bwose inzahabu ni diama biri ku isi ntivyogura urukundo umutima wanje ugufitiye nzojana nawe ku mpera y'isi I love you ahubwo muze muzika bashiri urumva hari umuntu ashobora kwandika neza mugakabura amahirwe je nanje onye nayituye kuko inzahabu niki ntibizokora imbere y'urukundo rwiyemera none uyo muntu ndamutoye okay
reka ndakabike akanakabitse ntimugire ikibazo ndaje ndabahereza kumera banza bakore mu mati muze kubyumviriza bite ndi parfait ndumva ni sawa uyu no munsi muranyisha kabisa hama muhezagiwe cyane ku biganiro cyanyu muduha kweri jewe kabisa ndafise uwo nkunda kandi nzomuheba ari uko imbwa ihevye inyama wabisize muri za politiki harimo n'urwango bro ibi bintu hamwe uvuga ngo reka mve kujya mbere ngo nje kuraba sigarete kujya gatanu ukagera mu nzira kubera bagaca bagukubita ikombe wihangane mona mu no kwibagira ariko ibindi ariko sino kwibagira urukundo nk'uko hamwe n'ubwo ndagukunda nzobabazwa n'ukuri kure yanje nezererwe n'uko umutima wawe turi kumwe nzotega ubwoba n'abanyanka ndemeshwe n'uko nkunda arina mpamvu mu byo nkora byose ariko ubwira ngo nze mbane nawe no gukundana nawe byatumye umutima wanje wuzura umunezero n'ibyishira umutima wanje utemberamwe amosozi iyo utari hafi yanje ni wowe rukundo rwanje uri umutima wanje ni wowe buzima bwanje ni wowe nari nifuje uri gicu kinezera umutima wanje unezera my sweet wanje bizu bizu kaneza Belize iyi bintu ndayibiye mwakumvisa ku kantu aya majambo menga mama mico narayimubwiye hari abantu bazi kwandika hari abantu bagerageza ntasiro mu bisenga kandi rero